Itoni z'ikawa itonoye zirenga gato amatoni 27 nizo zafatiwe muri zone Ngoro yo muri komine Gatara kuri 25 Rusama, zikaba zafashwe na parike ya Kayanza n'abajejwe intwaro nabo mwiperereza muri iyo ntara. Iyo kawa ikaba yafashwe mu isakwa ryabaye mu mihana igera ku 10, aho hari abadandaza bagomba kuyigurisha bidaciye mu mategeko. Bikaboneka ko iyo kawa yagiregeranywa mu mihana y'abene gihugu batashimye gushora ikawa yabo ku matonorero, bagahitamo kuyitonorera muhira kandi kizira mu gihe ikigo odeka kijejwe ikawa kiba kitarabitangira uruhusha. Iyindi nayo bikaboneka ko yegeranijwe iva ku matonorero nk'uko bivugwa n'umushikizamanza wa Republika mu ntara ya Kayanza. Kuno wa gatanu abajejwe intwaro n'ubutungane mu ntara ya Kayanza bari kumwe nabo mu kigo odeka kije guteza imbere ikawa, bakaba barishikiye muri yo zone ya Ngoro iri muri komine ya Gatara kwiyamirizwa bwizi bwa nabi no gutanga impanuro ku bene gihugu muri yo komine. Ino ntara ya Kayanza iri mu ntara mu gihugu dusa matonorero menshi. Iri ntara kandi yasabye ibibanza by'ereganizo by'umwimbo byinshi. Byumvikana yuko atamvo nimwe yotuma ikawa itonorerwa mu mihana. Ariko murumva ko hariho abantu nibaza ko atari n'abarimyi b'ikawa, kumbura amatoza azobitwereka, baciye ku barimyi b'ikawa barabasahura umwimbo wabo, bagira kubasahura bongera barawonona, ntawuzi iyo bagomba kujana. Murumva yuko bariko baratwononera akanovera k'ikawa yacu y'Uburundi. Musanzwe muzi ko ikiro c'ikawa leta yakidugije. Uwo mwaka mukaba muzi ko ikiro leta yadugije ku 800. Muga murumva yuko hakira abantu bakibandanya batwononera. Abo rero nkuko yakora amatari yabivuze, ntibagomba gutera intambwe, ntibagomba kubanya batwononera. Ubutunzi dufise mu gihugu bwijiza amafaranga y'agaciro, inomero ya mbere ni ikawa. None nitwasamara ubwo butunzi bukanyika, bubonetse no bukaboneka budafise agaciro kaboneka, nimwumva ko ari kwisamburirako. Duhaguruke rero tudome ku rutoki aho hose tubona izo kawa zinyegejwe, hanyuma zijanwe zigomba kujanwa, zihabwe ubuhinga bwo kuzihingura, dushobore kuzikura muri ubwo buryo buzibitswemwo nabi kugira ngo leta izivyaze umusaruro. Dutuze ubukene tubungabunga iyo kawa yacu igumana akanovera, ntihagire usubira kubasamaza. Muzozishira uwo mwibaza ngo abamahera menshi, mugabo niwagwara atazokuvuza. Muzozishira bibaza ngo amahera menshi, mugabo atabarabara azogucira, atabitara azokubakira. Niwazingama atazoguha ibifungurwa byo kugukura muri ayo magara make. Leta n'umuvyeyi, leta irabona ibereye abarundi, tuze turashima ivyo leta duhaye kandi tubibungabunge, twongere tubihezagire. Murabarimyi b'ikawa muza akamaro kayo, haguruka mugende mwemye, mwumve ko mufise ikirezi, muyishore heza, mutunganirizwe, muhembwe neza, mwiteze imbere. Buramatari w'intara ya Kayanza akabagabisha bene gihugu muri komine ya Gatara, eka mbere nabo mu yandi makomine agize intara ya Kayanza ko atawohirahira ngo asubire gutonorera ikawa yiwe muhira. Muraze yuko akawa gushika ino saha kegeranywa n'ibigo bisanzwe bizwi na leta, arico kigo ca odeka hamwe n'amakoperative yandi hamwe n'abikorera utwabo, bakayitwara iyo kawa idatonoye ku mayizinde ya kawa. Igicuzanye rero ngaha no kubabwira, no kubihaniza yuko iryo kosa ntirizosubire gukorwa. Mubwire n'abatashoboye kuza ngaha, murazi yuko mu gihugu c'Uburundi yuko turarondera ya mahera y'agaciro twita amadevize, nta handi azova atari mwaka kawa. Muruko rero muragafata mugatonora, gafatwa nabi nkuko twakabonye, kamwe karamaze kononekara, muruko murahovya itunga ry'igihugu. Ejo muzovuga ngo leta niyubatse amabarabara, ejo muzovuga ngo leta niyubatse amashuri, ejo muzovuga ngo leta niyubakiye ibitaro.
nta handi ibyo byose bizokorwa, nta handi amahera azova atarimo agakawa muri uko muronoro. Aha rero nkatera akamo n'ayandi makomine ibyo bintu byoba birimwo aha mu ntara nziza ya Kayanza bihagarare kuko no munsi gushika igihe ikigoteka kizotubwira yuko hageze aho nabo bibajyari mu gihe amayizine asangwa atonora kawa aba yahagaritse, niho baca bababwira kugira ngo mutonere za zindi zizigara ku biti kugira ngo hama odeka ikacishi itanga uruhusha kwabikorera utwabo bashobora kuzigura bazitwara mu kigo odeka. Aha rero nkongera nkatera kama inzego z'umutekano na ya makomite mixte de sécurité baturabire n'uwo bakizinyegeje bazozisake imbere n'abazishize ku rusenge baduge yo kuzirabayo, ariko kandi ndagize nongera kubasaba ko bo bakizibitse mu nzu nabo nyene bozizanira bo nyene inzego z'umutekano zitarazifata, kandi mw'ico gihe nta butungane buzomukurikirana nukuri tuzomuvugira. Muri parike ya Kayanza bakaba bavuga ko bamwe mu bariko bagirwa ko matohoza harimo n'abarongoye amatonorero. Aho tugejeje amatohoza turamaze gushikana mu minwe y'ubutungane abagera kuri babiri mu ngo zafatiyemo izikawa, ariko kubera twashatse kugira amatohoza yimbitse aho twihaye intumbero yo kumenya izikawa iyo zavuye na benezo niyo intumbero bari bafise niyo bari bagamije kuzijana. Mu turiko turatoza ko harimo abashefu b'amayizine begereye ngaha, kuko bamwe mu bashefu b'amayizine dufata ko abahinga mu gusuzuma ikawa uko zimeze, baratwemereye yuko nyinshi muri izo kawa hari zavuye ku ma station de lavage. Iyo kawa ikaba yacishikirizwa abajejwe ikigo odeka kugira ngo bashobore kubandanya bayibungabunga ntigume itakaza akanovera.